ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2024. Mu gatondo hitezwe yuko hazogwa imvura hongera hacemwe n'ibihe vy'izuba mu ntara ya Karuzi, mu Cankuzo, mu Ruyigi, Imwaro, mu Rutana, Ibururi eka no mu ntara ya Makamba. Ahasigaye hakazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazohakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Ngozi, mu Kayanza, i Muramvya, i Gitega, mu Ruyigi no mu ntara ya Bururi. Ibipimo by'ubushuhe vyaho bikazoba bigera kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo naho hakaba hitezwe ko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu. Imvura mvikanamwo imituragaro ikazokumvikana mu ntara ya Muramvya, Imwaro, mu Rumonge hamwe no mu ntara ya Makamba. Azoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 30. Ejo mu gatondo rero hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 n'umunota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 3 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru atekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Akoze mwese kuyakurikira naho utaha.